guys twihuse cyane ngoma ndakwereka uko ushobora kwikorera telefone yawe mu gihe yiplanta guys. Ico kibazo ndibaza n'abantu benshi mu gifise, abantu benshi mwakimbajije, ndababwira uko mwokora mu gihe mufise telefone usanga ziplanta. Hari gihe ubu utunze telefone ugasanga nk'akarorero kugira winjire muri WhatsApp ufyonze kuri application ibanza kuvyiyumvira kugira yuguruke. Rero no musi ngoma ndabereka ibintu vy'ingenzi uzocekinga muri telefone yawe, ubikoze uzoshimira hanyuma uzobona yuko hari ikintu cahindutse kuri telefone yiwawe. So ntagute vyarera imbere yuko tubandanya nagoma ndagusaba banze ukore kuri suivre cyangwa follow ruguru impande y'izina page ni ibigezweho kuri telefone, hama ucushira ko jeme umusangiza abandi bivyigwa vy'ubwenge, nibwo muzoba muri ko muradufasha cyane. So ntagute vya rero ikintu ca mbere urabanza uze muri Chrome yawe winjiremo muri application yawe ya Chrome, hama ucuza hariya hejuru kutu tuburungu dutatu, ucuza hejuru kutu tuburungu dutatu, hama ucuza ahantu handitse settings canke parametre kubo telefone ziri mu gifaransa, hama ucumanuka hamusi handitse ngo site settings, uce wemeza ko nkuku okay. Hama ucuza ahantu handitse all site, uce wemeza ko nkuku. Hama rero guys hano kuvuga ibi bintu ngaha aya n'amasite uba waragiye ukoresha muri Chrome yawe. Rero ibi bigatuma kubera yose tuyigiyemwo ibifise ama storage, ibintu vy'istoka, ibintu nukuvuga hajye uyijamwo kuyikoresha yo irastoka amadone y'ivyo ba wakoresheje. Rero ivyo bigatuma telefone yawe yiplanta, kuko ugasanga yani yastotse ibintu, rero bigatuma telefone itidegemvye uriko urayikoresha. Rero ibi navyo ni vyiza yuko ucu bifuta. Ibi ni ibintu jewe mba naragiye nkoresha. Rero we nawe uraza kuraba ivyo sanzi wawe hama ubifute. Rero mu gufuta winjira muri kimwe nk'ubu duhereye nkaha ugafyonda ko nkuku, ushobora gufuta amadone nk'iyo urabona yuko ifise 116B. Mubona hari rero ashobora kubifuta ufyonze ngaha cyangwa ukabifuta nyene vyose, ugafuta iyi site ngaha nkubu twe tuyifute, ugacufyonda ko kuri clear and receipt, okay. Nkuko uzuragira ukunyene mpaka zose uzimaze. Ni vyiza yuko uzurabanza gufuta aya madone imbere yuko ucu yifuta, ugaca rero ugira ngaha kuri clear and receipt nkuku. Rero ibi urabigira kwa aya masite yose ngaha uba usanzemwo, kandi bikanongera capacity ya telefone yawe, kuko urabona yuko buri kuragabanya ibintu vyayujuje. Ubu uraza kubigira ku masite yose. Aka nakantu ka mbere rero mu bintu bituma telefone yawe yiplanta. Akantu ka kabiri rero gatuma telefone yawe yiplanta n'amarezo sociaux. Guys ngoma ndakwereka amarezo sociaux guys atuma telefone yawe yiplanta. Wana ukasanga nyene nababwiye ya telefone nk'ubu ugomba ufite nka Facebook kugira yuguru kibanza kuvyiyumvira guys, hama rugasanga irikikora itanihuta. Iyo social media ya mbere ni YouTube guys. YouTube hajya ugiyemwo irastoka ibintu, hajya uburi kurara ama video cyane nk'abajya usanga bafise ama mega automatic, hajya winjira muri YouTube ukabona ibintu bihita vyiyugurura. Rero hajya naho buyivuyemwo ibifise ibintu kanaka vyistotse. Rero kugira ubikuremwo ushobore kubihagarika, urafyonda ngaha kuri YouTube ukagumiza ko nkuku, gacugira ngaha kuri app info, hama ugacushika inindani muri parametre yiyi YouTube, hama ugacuza hepfo handitse storage, ugaca wemeza ko. Hama murona nk'ubu twebwe guys dufise ibintu vyistose totale ibintu bipima amamega 558 ngaha. Wowe rero ikintu cukora ucuza ufyonde ngaha handitse clear storage ngaha, ufyonde ko nkuku hamucugira okay. Hama uze no ngaha kuri handi hakurikira, mona yuko habica vyifuta nturindura hagira tayari. Rero ukaba uhejeje. Rero ikintu cukora uce wugurura ama permission ni kwa ngaha aka option urafyonda ko
ugaca uraba muona yuko ziba kuri not allowed, ugaca ufite ko kugira uzihe uburenganzira bwo gusubira gukora ibi ukabigira kuri application zose, ukagira kuri aya ma permission yose nkuko utukatwugurura. Okay, rero ukabigira uku. Rero iyindi application ikurikira, tubanze tugurura ama permission tubandanye na application ikurikira. Okay, twagiye rero application ikurikira rero guys ni application ya Facebook nayo iri muri application zituma telefone yawe ishobora kwiplanta, kuko hagiye ugiye kuyikoresha nababwiye hari ibintu vyistoka nyene. Reka nk'ubu nk'akarorero twinjiremwo muri nk'iyi Facebook ngaha. Kandi rero kwanza attention kuri Facebook iyo ubigize ica yideconnecta ama konte warufise. Rero ni vyiza kubigira mu gihe wibuka nimero na mode passe vya Facebook yawe, kuko ica yideconnecta bikaba ngombwa yuko usubira kuyiconnecta. Reka rero nk'akarorero uraza kubigira kuri Facebook ufyonde ko nk'uku hama ucuza ahanyene kuri app info nk'uku hama uze gucura bahandi nyene kuri storage ngaha ugafyonda ko nk'uku bona iyi Facebook dufise totale ya 761 murayibona ngaha. Aha rero ikintu cukora uca ufuta ngaha, uca ugira ngaha kuri manage space aha murahabona, ugaca ufyonda ko ngaha baca bakwereka ufute. Abona ucugira ngaha kuri delete nk'uku, ugaca ugira no ngaha hirya nahone mu gihe bitifuse ngaha tayari murabo turaca dusubira tugafyonda, ona bica bigabanuka ngaha. Twagiye rero iyindi application rero uza gucekinga nimba yitunze application ya TikTok. Je nta TikTok ntunze, wewe uze kuraba nimba yitunze nayone uze kubigira ibinyene ubihejeje uce ugurura y'ama permission. Izo application ayo niyo ma social media ashobora gutuma telefone yawe ikora yiplanta. Akandi kantu rero nako ariko kanyuma gatuma telefone yawe ishobora kwiplanta. Murazi ari giyo butunze telefone ugasanga ifise rame atari nini nk'aya marame ya D, amarame ya 3 nyene. Ibi bintu ngaha je murabona benshi murabe akabuto kinefo kuri telefoni wanje jewe karino akabuto gafyonze ko ubona ibi bintu ba wagiye ukoresha. Guys, hari abantu mutigera mufuta ibi bintu muba mwagiye mukoresha, abantu ugasanga ni ibintu igihumbi nyene ujana ugasanga nyene ibintu vyinshi. Rero ibi bintu navyo biratuma telefone yawe yiplanta, kuko nk'ubu nimba nk'akaroro wari uri muri Facebook canke YouTube ugaca ubisiga utabikuyemwo nk'uko ndibaza murabizi application yoyo iguma ifunctiona, kuko nyene ibikiri kirakora ntuba wafuse ibintu vyo ngaha. Rero ikintu cukora utu tuntu uzozura dufuta nk'uku nyene ufuta ibi bintu vyose uba wagiye ukoresha, ku buryo aha hantu hasigara atakintu na kimwe kihari. Ibi bintu muzoze muravyitwararika cyane. Rero ndakwibutsa ibi bintu yubigize na telefone yawe iriyongera capacity, nkagiye ufuse amadone ya application telefone yawe iriyongera capacity. So guys, rero mwari kumwe na Joe nyine Black Obama na yengeshanya uguma ndabahereza ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Ndakwibutsa ukaba utarugurura konti ya 1xbet canke konti ya Meribet canke Bubet, code promo ibi bibafashamwe ni code promo ibigezweho. Nimba uzikura umunwanyi wacu tuze turajana mu tuntu twose mudushigikire mukoreshe code promo ibigezweho. Guys, ukabubona yuko ibi vyigwa tubaha navyo bibagirira akamaro, natwe nimuze muradufasha mudukorera ivyo tubasavye. Ukabuzi yuko uri umunwanyi wacu kabudafise konti ya 1xbet kuri code promo ibigezweho ahantu uzoburi kuribeshera gose. Koresha iyindi nimero ukubitemwa agakonte gashasha ka 1xbet ucukira na depo, koresha code promo ibigezweho kugira tuze turajana mu tuntu twose tuba tugezweho. So ciao rero tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Guys, izi video ntiwibagire kuzisangiza abandi. Ciao.